bamwe bakorera amafaranga abandi bakoresha amafaranga abandi amafaranga arabakorera wewe uri hehe aho uriteguye gukora ibyo tumuvayo uhimuka donc uje ku indi step uno mu mwandisi akaba no muhinga mu by'ubutunzi Olivier Seba bavuga ati murajya winjije mu kwezi banza wihembemo niba uri nka 10% ni kigira 10 ciwawe kandi bijya ni sorosoro ahubwo rirabura iyo riva ishaka kubura iyo riva bitewe nuko utabishatse ko rivayo sino wabishatse birakunda rero abantu bose munzi bateye imbere nabagiye batera imbere gahoro si ibintu baguriye ko rimwe na rimwe no bubatse buke uno mwandisa avuga ati nimba amafaranga yawe yiyongereye ntucugwiza izindi bezwe ntucugwiza ibindi wipfuza ubona ko keneye ahubwo gwiza ama investissement mwige kugura amatungo aho kugura amadeni ico kintu reka tugisobanure neza avuga ati ukora ibishoboka byose weinvestisse ubumenyi bwawe mu kwiga ibijanye na finance cyangwa finance ikoreshwa ry'amafaranga weinvestisse ubumenyi muri business tanguza utu business weinvestisse ubumenyi muri communication donc uburyo uzodiringamo n'abantu uburyo uzohamagaramo abantu haje muzi ko hari abantu benshi batanguye atara mutayi washaka bafise mugabo Okay, yes, reka ndabaramutse ndabifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga kandi ndabaha ikaze cyane kuri Agaciro Media. Nitwa Mudishanye makubamo ino munsi ndabasomye aboneshe urubuga rwa YouTube niho dukorera niho ducisha ibiganiro byinshi nabemereye kandi ko nzohora burindwi ushobora kubasigurira igitabo kimwe mu bitabo bivuga ku mafaranga. Igitabo ngiye kubasigurira hano rero ni igitabo gikomeye cyane kiri très important ko umva ubumenyi bukirimwo burya ikintu gitandukanye abakire n'abakene ikintu gitandukanye abagana inzira njabutunzi cyangwa njabukene ni heva abantu bafise ku mafaranga nikoreshwa ryayo abantu amafaranga umengo bayazi cyo kimwe me si cyo kimwe reka mbanze nkubwire kuri imigwi 3 y'abantu ureza kumva nawe uruhande urimo wumve ko kugiye kugwimukamo uje muri nivo yo haruguru hari nivo 3 nivo ya mbere ni nivo y'abantu bakorera amafaranga uravyumva gukorera amafaranga kandi ni nayo nzira irimo abantu benshi bakorera amafaranga akaba n'indi gira kabiri ni nivo nayo irimo abantu bakoresha amafaranga no kuvuga tuvuze kuri ya mbere abantu bakorera amafaranga no kuvuga atakoze ntashobora kubaho atatonze ahantu runaka ntashobora kubaho aho kandi harimo nabikorera utwabo washaka muri yo ntuze muga niba abandi babaki hasi kuvuga agwaye n'igikorwa cagwaye ku kazi ahakora bamwirukanye urumva nyene karabaye donc nababandi bose muzi bakora ibiraka atagitonze cyo kiraka ubwo nikibazo iyo ntuze iyo nivo igira kabiri y'abantu bakoresha amafaranga agiye avuga ati okay reka nshinga ibi nibi ishiremo abakozi abari bo babinkorera mu gishingo cyo kugenda bikora naho nzogwara naho ntazoba mpari naho nzopfungwa naho nzogira gute naho nzoba ngwaye ivyo nubase birabandanya bikore donc kuko narashize abantu bari mu donc babishobora kubikora mu kibanza cyane donc ndafise abakozi ndafise abagera ndafise ibiki okay iyo ni nivigira kabiri y'abantu bakoresha amafaranga akaba na nivo igira 3 y'abantu amafaranga akorera abantu amafaranga akorera ni bandi niba bandi bakora ama investissement iki nico kintu twama turiko twashaka turahanura abantu gose no mu biganiro byinshi ngakuri Agaciro Media dukora turakunze kubereka ama opportunité ama investissement donc hariho iyo mumvise abanyamitahe n'ikibe bivuze rero abanyamitahe bakorera amafaranga yabo arabakorera les investisseurs nk'akarero yumviza ahantu hari uruganda rukora ibinyobwa guguruye aca baza mbe action nangahe action ni miliyoni 10 okay aca tererayo
no kuvuga we mu birazi shinga ukuntu urugero Uganda rukora ntarimo ivyo birazi shinga wa wundi nyene kuzana ico ciyumviro wewe gusa yashizemo mutahe baramwereka ukuntu azokunguka yashizemo nakindi yumvise ukuntu hari microfinance itanguye ya action nangahe na yacashiramo okay nizo nivo zitatu rero umwe akorera amafaranga uwundi akoresha amafaranga uwundi amafaranga aramukorera cha wibaza wewe uhagaze hehe ariko reka rero ndabajane muri kino gitabo ni gitabo kivuga ngo tout le monde mérite d'être riche umuntu wari wese yoshobora gutera imbere gutunga ugiye bavuze ngo umuntu ari riche harimo bibiri harimo kubatunze harimo no kubateye imbere ibyo ni bibiri ngira ngo nozo bakora ikindi kiganiro kibitandukanya yuko umuntu ashobora gutunga kandi adateye imbere byo ni ibintu bishoboka so muri kino gitabo rero cyanditswe n'uwitwa Olivier Seba gitabo cyitwa Tout le monde mérite d'être riche ni gitabo kirimo amasomo cyangwa ibyigwa bihambaye ku butunzi reka ndabashirira habona cyangwa ndababwire ibyigwa 10 je nagikuyemo kandi biriko biramfasha nawe nizeye ko byo gufasha murabona abantu bishingiye akazi murabona abantu nk'akaro dufate washaka banakorera amafaranga bakorera umushahara munzi bose ikosa bahuriye ko yabo wikoreye yabo ukorera uwundi ikosa bahuriye ko niri naco cigwa ca mbere amafaranga umengo na yo kwishura ibyo wakosomye ibyo nakeneye ariko muri kino gitabo umwandisi Olivier Sebawe yarakubwira ngo ubanze wishura ubwa mbere ko kwishura ibindi byose par exemple nkorera hano 500,000 ndaza kuri inzu ya 200,000 ndaza kuri stock y'ibifungurwa tuzofungura n'umuryango dufate 200,000 ndaza kuriha hari undi muntu nanyoye agacupa ndamuherene 50,000 ndahe dufate n'ikindi wasanga byose hamwe za 500,000 aho ziyazwe kudakwira uno mu mwanditsi akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi Olivier Seba bavuga ati murajya winjije mu kwezi banza wihembemo niba uri nka 10% ni kigira 10 ciwawe ayo mafaranga uyiti ntakogwa ko aba amafaranga udakorako kiretse ngira ngo wagwaye canke haba ikindi kintu ubona ko utari bukwipe mugabo akwiye kuba mahera udakorako izo 10% ayo abari amahera y'intiga bizoza umwanya n'umwanya bizokugirira akamaro aho niho hava za investissement niho hava ya mitahe n'ibindi hama kandi byo iyo ugiye urabigira buke muramaze kubuma ngo isorosoro rigwirira iyo rija kandi bujya ngo isorosoro ahubwo rirabura iyo riva rishobora kubura iyo riva bitewe nuko utabishatse ko rivayo sino wabishatse birakunda rero abantu bose muzi bateye imbere nabagiye batera imbere gahoro si ibintu baguriye ko rimwe na rimwe no bubatse buke ica kabiri uno mwanditsi Olivier Seba avuga ati ntukoreshe bijya byose winjije amafaranga sinzi ko murabona dufate nk'umuntu yahora yinjiza nka 500,000 y'amarundi uburyo aba yarabayeho hamwe yo changiza 5 million y'amarundi muzorabe abantu bagana rero inzira y'ubukene ashobora guca yimukaho yaba setangwa kwa kinga ngahani hatoya aha wapi agaca hindura ibinyobwa yahoranwa nimba yahora yinwera akaju aca hindura ari ikizimvye nimba yahora yinwera ka primus cyangwa ka Amstel akumva biracamwo aca simbira kuri Heineken kandi nayo irazimvye n'ibindi so uno mwandisa ubwiye ati nimba amafaranga yawe yiyongereye ntucugwiza izindi bezwe ntucugwiza ibindi wipfuza ubona ko keneye ahubwo gwiza ma investissement nico kizima bose ico ni cigwa kigira kabiri icigwa kigira gatatu wavuga ati mwige kugura amatungo aho kugura madeni ico kintu reka tugisobanure neza amatungo hano avuga niki itunga avuga ugura niki ni bya bintu keshi bitimukanwa ni bya bintu nk'akaro ndashobora kugura magaze y'umuntu ndashobora kugura parcelle y'umuntu ndashobora kugura inzu y'umuntu ndashobora donc ivyo akaba ari byo njana mu amahera
cyangwa nkashingamo ka business gashasha. Ivyo nivyo bita itunga. Umuntu afata amafaranga yiwe akayagura itunga. Mu gihe abagana iyo nzira njabukene naba amafaranga bayagura amadeni. Amadeni ni kirero. Ni vya bindugura bitakaza agaciro ku munsi ku munsi. Par exemple nabonye narose amafaranga cyangura telefone nziza cyane. Iyo telefone nguze inyuma y'indwi izobe igena imanura agaciro buke uteba kabwo kaze gahere kose. Nico kimwe kugura umuduga ugura iki. En fait reka tubivuge gute mu gifaransa les nouveautés, bya bintu bya bidanazwa bishasha. Ivyo vyitwa madeni ntivyitwa ubutunzi. Kandi washaka nivyo bigaragarira amaso yuko ari bimwe mu bintu bigaragariza ngo umuntu warateye imbere. No gutera imbere zo kugira umuduga gutera imbere ni ivyo nibigaragarira amaso mugabo ivyitwa umutungo ntabwo ari ivyo. Icyakane gikunze kugura abantu cyane ni ikintu kijanye no gutangura ishoramari, gutangura business. Abantu benshi abafitiye ubwoba gose. Mbesha reka manze ndavyige neza, mbanze bitohoze neza, mbanze mbaririkize. Ikibazo wo baririkiza, utobaririkiza iminsi yose ugiye mu kintu uzokwa musanga n'ibintu bishasha utigeze umenya. Kubera Bagirone baba ngo ibihe bihibindi. Ibihe bihibindi umuntu naho yo guha info ngo ibintu bimeze gutya. None ko mu bivuganye no munsi ejo hazozana ibyaho iminsi yose n'ubundi uzohasanga ibintu tigeze tigekanye. Rero muri kino gitabo bakubwiye ati linduka rero utangure ama experience ayo ma experience yagera gutera ubwo wibaza kudafise ntuzoyagira kubera uri kurasoma ibitabo uri kurumviriza intahe z'abantu uri kurabwiga kuri n'ababikora. Experience zuzanwa no kuri kurabikora conyene. Nico conyene experience zanwa no kuri kurabikora. Wacha ubwiye ati rero ikintu gikomeye no gutangura. Kandi ibice ngira birenga 95 kwijana abantu bose bafite ubwoba bwo gutangura ikintu. Wirinduka rero. Icya gatanu wakubwira ngo ugerageze ko investisa muri bino bintu agiye kukubwira. Icya mbere Olivier Seba umwanditsi wa kino gitabo Tout le monde mérite d'être riche avuga ati ukora ibishoboka byose wemvestise ubumenyi bwawe mu kwiga ibijanye na finance cyangwa finance ikoreshwa ry'amafaranga. Wemvestise ubumenyi muri business. Tanguza utu business. Wemvestise ubumenyi muri communication. Donc uburyo uzo dealingamo n'abantu, uburyo uzohamagaramo abantu. Haje muzi ko hari abantu benshi batanguye atari umutayi washaka bafise. Mugabo hari abandi bari bafise iyo mitayi. Kandi wemvestise mu bijanye na leadership. Ni batangura ikintu uzobe ufise ubumenyi bwo kiduza ntugitangura igice gihenuka. Donc nibijanye na management. Icya gatandatu ni kwirinda amadeni mabi. Uca wibaza ati mbega hari amadeni meza? Bien sûr hari amadeni meza. Ideni ryiza ni irihe ribi nirihe? Ideni ryiza ni ryarinda ufata ugiye mu byunguka. Ideni ribi ni ryarinda ufata ugiye guhomba. Nk'akarorero harugwaruka washaka no munsi benshi basigaye bagira imanza mu madeni kubera ko akora ahantu arabona ko banki bamwizera bakamuha amafaranga agashaje kugira mariage. Ubundi yari yarabitinye ati mugabo ndamutse mfise amafaranga ngana gukena cangira mariage kubera ko tayafise rero agace genda gufata iyo deni. Iyo ni deni ribi parce que rirahomba. Nashe ndafise anniversaire. Iyo ni deni ribi. Asha umunsi mukuru ko ari kuri Pasika cyangwa Noel cyangwa Bonane reka fata akadeni tuzosoke n'umuryango. Iyo ni deni ribi. None bizunguka. No. Ubundi no ko amabanki yose n'ama microfinance bijya bikorana n'abagwiza tunga. Bikorana n'abanyamigambi. Nigeze kubakorera ikigwa mbere ngira ngo nagenda nka commentaire y'abantu banantelefona bambira bati ikigwa wavuze kirimo kuri kwisha ariko kunababaza. Les banques zikora gute? Les banques zibwira abantu uti mwe mudafite ubushobozi bwo kwibikira, mudafite nico mwakoze amafaranga acunguka, zana tuyababikire. Uziha ico bita urazi ko bakura ko tenue de compte nayiki. Bayakura ko kubera ko bakubikiye.
we babikiye we ntuzi kwibikira nabwo bushobozi nabugira okay birateye inzigo muri no mugo ndabivuzemo hama acaze mu gwiza tunga nawe cange ubuganiza y'ubutunzi ati mbega banki nta bantu batazi kwibikira amafaranga badafite nico boyakoza muyamenje kuyikoreshereza je ndafite ico no yakoza kandi cunguka rega nzobaza rene n'inyungu okay banki shiyahuye rero nico tumari banki zikora n'abanyamigambi toujours abo rero ziyahaye nibo baba bafasha amadeni meza kubera bazoyiga ko n'amafaranga yabo basigaranya yabo yavuye muri yandi yari yarabahaye donc basigaranya inyungu bayisubije amafaranga yayo nuko rero uno mwanditse ati linduka gufata amadeni yunguka ibi nivyigwa muba mukwiye gufata icamunani amafaranga bujya kurikira discipline kuronka amafaranga asamahirwe no hari undi mu bwizatunga akaba n'umwanditsi w'ibitabo mu gihugu ca Ghana ubushize numvise interview yiwe bariko bamubaza bati mbe bujya gutunga ariko bishobora kuba amahirwe ngo no gusa amahirwe una strategy kandi ni discipline kuko nta muntu n'umwe ataronka amafaranga wevuga ati no kuvuga ko kuba ngusumvye amafaranga ari amahirwe nakandi Imana yangiriye wewe bitakugiriye twese Imana tuha amahirwe amwe ahubwo nuko tutayakira kumwe kandi tutanayitwaramo kumwe ati bivuze ngo mugira mutesha agaciro amajoro naraye ndiko nda planning ibi bintu bivuze ngo mugira mutesha agaciro ingendo nagize mugira mutesha agaciro ama investissement nagize mugira mutesha agaciro inzara nagize nihangani ibi kugira nze ndabigereko mugira mutesha agaciro incuro polisi yamfashe kamfunga nzira ibi nibi kubera ko naze kubire byose mu bitesha agaciro muco mwana amahirwe no nta muntu umwe atafise amahirwe ahubwo nuko amahirwe abantu batayakira kumwe okay uno mwanditsi nikabivuga ati amafaranga kurikira discipline ntabwo ari amahirwe bisaba icamero kwihangana urashobora gukora ikintu vraiment ukabona kilance completely abantu ngize iminsi ndiko ndigisha ibintu by'ama YouTube kuba bishaka na muzonyandikire ndashobora kubigisha ndabereka iyo natanguriye nkabereka aho abandi batanguriye ama strategy rero abantu baca kugira ngo badubuge bagera aho bagera unagaza wewe urumva aje asanga wewe byaraduze bigeze kure ashaka bigire nkaho no mu buryo karemano isi nishaka kuhera hejuru hera hasi nico bituma ibintu byose bihera hasi bikura bya bibiti kwanza nivyaremwe byose memejezi nawe yaraje yashaka ari kuza kumbura umugabo no avuga ati ngiye ku isi ifise kamere yuko ikintu cyose gihera hasi ihera hasi giduwe rero ntushobora kugira uzuze uhere donc ushike umera nkanje ushimera nkanaka no nimba ushaka gukora ikintu ukwemera guhera hasi ivyo rero birasaba ukwihangana umugani wuno mu gushinga nta yanditse kino gitabo hama amafaranga ukagumurondera ubumenyi jura juru ku munsi kuwundi ici 9 umwanditsi avuga ngo ugerageze kubaka amafaranga azoshobora kwinjira igihe cyose canke ugerageze kubaka business izo kwinjiza amafaranga igihe cyose we naho butakiriho kumbure ijo sikino washaka ucuhera ko ubwo nyene mugabo ni kintu washaka gishoboka kirashoboka ijana kwijana si kintu ucuhera ko icambere namaramuko cyo nico cambere kameme no guhema no kubaho ubonye ubayeho nico utangwa kwimveta imbere yasha ko vyakantu kanyingiriza kagatuma mbaho reka rero n'investise mu kantu kazonzanira ivyigihe kirekire voilà uku niko uno mwanditsi abibona kandi abihano n'abantu donc ugacuza urakora ma investissement siri turavuga nk'ibintu bya location hamwe na business sishobora gukora wewe utiri urahaba kitwe twagitanguriyeko icanyuma arico c10 we aguhanura ati gerageza uhindure uburyo ubonamwo ubutunzi uno mwanditsi wa kino gitabo we abubona ko abantu benshi bobo amafaranga bazi yuko gute abantu benshi bazi ko abatunzi ari abanyamayeri kandi nkako ngo amafaranga ngo
hari n'abayitira shitani ngo ni igikoresho kibi. Mbayahaga niwe yavuze ngo Potre Mbayahaga yavuze ngo amafaranga ngo nimba bavuga ngo namakaka ngo ya shitani ngo nyereka hari bashinje kuyironderera. So ubu no kuvuga yuko amafaranga izo infombi bagiye bayavuga ko ngo kama ngo namavyi ya shitani kini ngo nta mukire ngo aba mwiza niki igisho suzogumya info imeze gutyo bizokwama imeze ko nyene. Voilà. Gerageza rero uwe ufate info nziza zijanye n'ibivuga ku mafaranga wihe discipline hama ushira intege imbere yawe. Burya nta muntu numwe yofashitse ahantu atigeze yumvira, biragoye. N'Imana ikorera kuri gahunda. N'Imana yuhisha udashaka hakarorero nari Imana yofigwa ikintu udashaka. Wewe ushaka ubutunzi, ushaka iterambere, tangure wimvire rero kugira ndarigere ko rero nocaye, kuko si ibintu bizizana no ni ibintu uzokora, uzocaye, uzoba wakoze iki. Voilà. Nivyo ibi niyo masomo ashika 10 nifuje kubasangiza nakuye muri kino gitabo ca Tout le monde mérite d'être riche cuno mwanditsi Olivier Seba. Ariko tukagaruka aho twahereye tuvuga duti abantu bari muri zino steps zitatu. Bamwe bakorera amafaranga, abandi bakoresha amafaranga, abandi amafaranga arabakorera. Wewe uri hehe? Ahuri uriteguye gukora ibyo tumuvayo uhimuka donc uje ku indi step. Voilà. Ico nico ndabipfurije rero muyaboneshe tuba umuryango munini kuri no chaîne kugira duhore dusangizanya bino vyigwa ndema butunzi canke ngwiza butunzi ni vyigwa ngorora buzima. Naho butaha tuzohuri mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.